twatanguye amayinga abiri dukora ibinogo bitandatu. Ivyo binogo bitandatu twarabikoze turabiheza, hanyuma abantu ibisigarira vyavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ivyo twakuye mu binogo bibiri twita ibinogo inomero ndwi na munani, tubiteranije byose hamwe havuyemwo ibisigarira by'abantu bashika 348. Iyo tuvuze ico gitigiri dushaka mwumve ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu, yacitse ubunwenwe. Ibyo biharuro tuvuga nibifatiye ku magufa akiboneka, naye handi hari amagufa yacitse ibivu, yacitse ubunwenwe. Ariko muri ibyo binogo twakoreyeko hari kinogo twise nomero ya 6 conyene kidasanzwe kinini cavuyemwo abantu bashika 1319. Ico kinogo ni kinini cyane, cari gifise uburebure bw'imetero 10, ubwaguke bw'imetero 5 n'ico twita kuja mu kuzimu bw'imetero 2. Abaje kuraba ico kinogo bose baratangaye. Ubu rero tuvuye ku ruvubu, ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera, kuko hari ibinogo bindi tutaratora n'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishirahamwe Sojeas Atome ryariko rirubaka ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga. Aho hantu hari umusozi mushasha, bavuga ko hari ibinogo 4 tuzorondera iryo vu rihavuye. Ubu rero mu majambo make tugiye gukora iki? Kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi, aho ni mu Giheta mu ntara ya Gitega. Niho hari ibinogo 4 twatoye, ariko ivyo binogo 4 hariho n'ibindi twatoye ahitwa Mutobo ni kibanza kiri hafi ya harya hari kibutso c'ingoma zihaye Burundi Gishora. Aho naho tumaze kwatora ibinogo 2, ariko umanutse ku mucamo uja nk'Ingozi hari ibindi binogo 2 twatoye ahitwa Muremera, agashimbira Nyabunyovu. Uteranije ibinogo 4 vya Mashitsi, ibinogo 4 vya Mutobo, binogo 4 vya Muremera, byose rero ni binogo 8. Mu majambo make ivyo byose tubitora kubera inkuru duhabwa n'abanyagihugu, abakuze, abapfakazi, abana. Turabahaye rero ikaze kuba bishobora ku munsi wa 4 mumenye kuzotangura iyindi chantier imashitsi. Hanyuma ubutumwa bwa severe mu bumenye ikigo cy'igihugu turiko ni gikorwa cyo gukiza abarundi bose atanumwe avuyemo, kugira ngo ukuri kubohora abarundi bose, kuko ivyabaye ntawo bandanya bihakana, vyarabaye. Ico twokora gihambaye nuko twokora twese turi hamwe, tugakora twifuza amahoro y'abarundi bose, kugira abana bavuka uyu munsi n'abazovuka ejo babeho mu mahoro gusumba twebwe turiko turakura. Twararonse abashitsi benshi ku ruvubu, inama nshingamateka, urwego rurongowe na honorable ombudsman Edouard Nduwimana, turaronka ababuramatari batari bake, turaronka abihebeye Imana batari bake, turaronka abanyeshuri batari bake, n'abavuka hirya no hino Ingozi, Nyabikere, Buhiga baraje kuraba ivyo turiko turarangura ku ruvubu. Dukore turondera ukuri gukiza abarundi bose, hanyuma imitima y'abarundi bohoke, kuko imitima y'abarundi benshi yarakomeretse, kandi abo barundi
bari mu bwoko bwose, bari mu ntara zose, bari mu bakenyezi, bari mu bagabo, abo bitavye Imana abo bishwe bava mu myuga, bakora imyuga itandukanye.